Areka no bakunda kubwira abantu babageni ngo wamenyereye. Wewe baza ko kaba kavuye umenyera iki? Nibaza ko ari kumenyera urugo. Wewe baza ko bagaki. Uyu niba abagabo ne bavuga buke. Abagore ne bavuga hejuru. Umugore arahuma mwisenge ngo fati ndabishaka. Ukabona urubire rwarongoye fati neno gira nuko nyine. Oya vuga cyane urashaka kubakana nuyo akaramatare nuko nyine ndabishaka. Byarahindukiye kubera ikira krizi. Ubanza gwa Juste Gaël rwa rubanza ruri dinya. Yumze ruri dinye n'urubanza d'abord rwiza urimo ibintu byiza kandi wibashe isoneye je ivyo bintu vraiment je byaranyoheye kandi ibyo bintu reka nabikubwira ubwo ari abantu bintu umaze kuja muri entertainment gushaka kugira umufu je namaze kuja muri mariage gucya abantu bari muri entertainment ndi MC batuzaniye n'urupeti rwagira ama emotion rurarira ye baba we ako kigi je mu marira yiwanje warabona ko harimo akaru ka esthétique kaka rugo kwihanagura yashu urabibona kakimya kibyaya je nakubonye nje nagufashe warabanje wigira mwengi yashira kwisha ariko nta muntu yenagura gatandatu umumere gusa yatonge kuvuga ngo uyo rero uyo ndabona mo frère haya renda ugiye nta muntu aburi kimukonya niko bavuga mu kirundi ushaka wigire mesha gute nyoko kubyara nawo ushaka uri president de la République babatama ho ngaho mu gihugu twemera agira ngo je rero mfashe ingingo haje mu nyoko araza ati beje ivyo bintu niriga mwana ukabona ikintu kigaho gisema pick up agikurikira waje oya mama uranyishe ba Ntwenza Nanje yego we wa munwenza na samedi warantwengeje iyo umuntu avuze Ntwenza Nanje atahurikira kigingi. Hello boys and girls, nizira kumeze neza kwa kuri ahandi ndabakora Juste Gaël Kedro from Morisa aka Black Machine Black behind camera mwitu musaza kwa kuri ahandi ndabura to making sure ko amaze gura subscribe kerunyere ko amaze gufyonda komeza nyabizi duhebura niziduye ingufu ziradwa yindi mpomi dasanzwe abantu b'Imana naho ko je ndi kumwe nuworosha amajambo umukomedie urifuza gutwengana natwe kwa kuri ahandi nimwe tuza kuganira ariko vyongeye ndamushimire cyane ndakora Mr Kigingi. Yes Jean Marie ni bon safi papa nizira kumeze neza yeah je meze bien unapendeza sana mkubwa sana musi cyambere nagoma vuge merci sana warakoze mu MC mwiza kuri mariage yanje abantu barashimye bararyohewe sana kuyindi mpfoye munavuga ati Kigingi vraiment ni myaka ibiri ari mu rugo aranyohereje kabisa. None muvye bimeze gute? Mariage imeze gute? Mariage musanzwe rero ndagutera blague kai. Je urumva mariage nasanze niwo munsi wa mbere nibaza ko maze kuryoherwa gusumba iyindi minsi yose. Nukuvuga ko ujya munsi guhera nk'icambara costume uravyumva gushika urubanza ruhere wamenga ni mukajuru wamenga ariko abibitangaza uribona areka no bakunda kubwira abantu babageni ngo wamenyereye wewe baza ko kaba kavuye umenyera iki nibaza ko ari kumenyera urugo baza ko bagaki je nibaza yuko nuko batabandanye ariko ni ibintu bisanzwe kandi ibintu byumvikana kumenyera igitanda gishasha kumenyera igihe usanga wahoro wiryamana atabimuvukana obyo kuryamana n'umuntu n'ibindi byinshi ntovugira ngaha ibyo nyene basaba kumenyera ariko ari kindi naco bisaba kumenyera uvuga usanga dépense ari nyinshi birasaba kunamenyera yuko umufuko wawe voilà urabona ukiri muhira uravyuka wacerewe moto chine ariko we waranakwirukanga gusanza kwiremo ngo genda ugize akabasi akagutamika kantu kanya watangiye kuvyibura niyo misaye none gashaworowe neza uraturitse icyo wanyanye mbiriza rero wira ikicunze aho girubigi urona ikiboko amafront masinujya wamwe kidejene kadrove Nunyibutse bijya yankuru ifo kuyihereza abakonzi baramukubita ungene ucuti wamuguriye wamutwaye gufata petit déjeuner yego vraiment ugadepensa 80 ngo bava daha yego vraiment nawe ngiye kubabwira wehe ego magirigi wote
urumva rero kiracu kuri ujya munsi w'urubanza nabonye cyanyoheye cyane urumva hajya mwese abajama niyo mwari muri abaninja bose naryohewe na Vishulova ariko aririmba live music naryohewe atupa amagabo bavugije ingoma neza yego vraiment naryohewe urubanza ku bantu batarubonye reka genda bivuge uko ukabandanya ubivuga ucumengo uri kuri tapa umuco w'ikirundi n'ibisi byiza urubanza rwa Juste Gaël rwa rubanza ruri digne uravyumva yumze ruri digne n'urubanza d'abord rwiza urimo ibintu byiza kandi wibashe isoneye ivyo bintu vraiment jene byarangyoheye kandi ibyo bintu reka nabikubwiye ubwo ari abantu ibintu umaze kuja muri entertainment ushaka kugira umufu jene amaze kuja muri mariage guki abantu bari muri entertainment ndi MC batuzaniye envelope nkikimazi ngibara ngo si ngukwetu yakambwira boss umviriza nukuri naho turi mu bintu byitwa ngo igisani reka dukore mariage mu kirundi ico kintu warakinkundiye kandi naragikunze cyane kubera ufusawe n'abavyeyi b'abarundi ifoko ntubona naho twokwigira ibintu byose tubigira ari ku masene ariko ibintu bya vie privée Doriane n'abakeneye kumugira umusazi madamu wawe nanje simba nkeneye kugira umupayi madamu ariko umunsi wo kupayi kurahari nico gituma abantu benshi bavuga ngo mariage ya Kigingi ngira vyari bire ngo tuje kuraba ngo nibiki hoya bagasanga nicaye mezu normal hari umutama yitsa rero bya bindi kwa kuni nyene cemeze ukunyene rero fopa abantu kubitandukanye ejo hari umutipe ya telefone ambwira ngo yana ngo Kigingi ufise mariage kandi ikiganiro azokibona sivyo ndamubwira nta kibazo yo date ndi disponible ngo urabona je ko ni muri entertainment ngo yana mariage yanje ngo nta gusinzira amane nta kibazo ngizotangura 17 here minuit nesa uri kugira iki mbarira ikintu oya ngo nta majamba ari mu ntoka atamajamba agiyemwo none mbarira ikintu je no bandiko nakora do 17 ra minuit ayo mafaranga uzoyama uzaguha avuye hanze uzaguha ndamuyane naho yamarero jewe namenyere mariage ibintu byose byagenze neza 17 ra 20h30 kenzo bangi ivyo bindi ucurondera undi abandanye shauri yako oya numva naho turabastari mama abo bastari je sindimwe hari ikintu cy'umuco mutamba kiya kinaragikunze rero haravuzwa amajambo urubanza rwa Juste Gaël rwarimo ingoma ingoma mu busisi bantu bose barimo ingoma rwarimo gwiza bari baberewe baberanye byari top sana intore twaheruka kuzibonaho bakici ifo ko bandanya bi utari urabonye umutipe yaje hagati nabo yanize sintore binakaragira sibyo bro ariko kamwe byari biryoshe harimo akaranga byari ibintu bya bien na Vishulova herekejwe urabizi ko Kigingi naririmbye se bibona ari we yatanguye kuyiririmba nariko sura amajambo waririmbye muri studio n'urupeti rwagira ama emotion rurarira baba we ariko ni byiza kandi nakaka navuze niko haya mu muco w'ikirundi barafite kumwe bashaka kutubwira bamesha ariko bajya sentiment yaje iri kure no mu bisanzwe bavuga ngo amagabo ngo marira y'umugabo ngo atemba aja mu ngo y'umugore nayo atembera ngaha tubona bijya sivyo haje umuntu abikamarira my friend ugasho no kurira mu nzu ayo umuntu bisohoka ako Kigi je mu marira yiwanje warabona ko harimo akaru ka aesthetique kaka rugo kwihanagura yashu urabona ka kimya je nakubonye je nagufashe warabanje wigira umengi yashira kwisha ariko nta muntu yihanagura gatandatu umumere gusa yatonge kuvuga ngo uyo rero uyo ndabona mo frère haya renda ugiye nta muntu aburi kimukonya niko bavuga mu kirundi ushaka wigire mesha gute nyoko kuvyara nawo ushaka uri president de la République babatama ho ngaho mu gihugu twemera agira ngo je rero mfashe ingingo haje mu nyoko araza ati bevyo ivyo bintu niriga mwana ukabona ikintu cy'igaho gisema pick up agikurikira wajya oya mama uranyishe Jebere arakazi twenze n'uvu ibintu byose biragarutse kabize umva ibintu mu mubi akandi karo nakunzi wawe uri kurakora ubMC nabandi ba MC bakigireko tugicinjira bavuze ati tambira umugore wawe ndabona nti ntambira Imana gusa ako na madame urumva nawe oya gutambira kandi nawe akagutambira wala cyari ikintu ciza cyane amaraka karo twagakuye kuyi kuko urubanza rwiwe nawe dutwaye kure hafi yo mu Gatumba rwa rubanza wiyubashe urubanza Kigingi twagiye muri toilette incuro nyinshi murumva ko umuntu aja muri yagereme kandi jewe sinabihisha kuko nta kuntu jewe muri mariage umunsi wanje
Juste Gaël ega twe nuko tugifise ama protocole y'imico y'ikirundi y'abavyeyi kandi ko birahera kera urabona nk'ubu we uzubirayo mu mariage yose abageni binjira bariko baratamba abavyeyi barasuka ngene babiraba ngo kamengo kubera ko ntavyo bagize yari irigere binjira mengo n'abasoda bose aho ko buwe mariage ni kuryoherwa ivyo bintu by'ama protocole ego irevre imiryango yo mu Burundi iragoye kwakirana sivyo imiryango yo mu Burundi iragoye nuvuga turabo ngene twebwe ubuhone twabakiriye muri dot reka natwe turi kuri mariage n'ibintu nk'ivyo baba bari ariko mwebwe abageni ivyo mu mefye nimwe muzira nimwe mwahuje bajya ba sasa rero ibintu byose bizogenda birevuriwa urabona ko n'ubu biriko biraza yego sasa sinumva kungene jewe ku munsi wanje wa mariage shaka kuvuga ijambo shaka kuja muri toilette none ntibariko barampereza akayoga none akayoga ari umuntu arundi ko ndakanyegeza ko ndakanye none ntituzi twese systeme ya ntuze Stephen mu ya systeme digestive tu none umuntu affe agire gutya pfe ku munsi wa mariage jewe naragiye akandi karuje kashigige nakubwire kacitse ndakakubwire kigingi twaratashe mu muduga doje gutwikurura aribona hamba rero atabura ati none mada kokera abigeme urubanza ruheze bataha barira we gutarira nibiki reka harike reka urabona ugiye kuri cathedrale jina mundi mariage zibera abantu bagira mariage ari amakupure nk'umunani sasa mu muco akera y'ikirundi umuhungu niwe bagenda gutwara baramurondera umukobwa kenshi nyabatanamuzi ico gituma bageni bavuga ngo hariyo imvugo y'abageni bakera y'ikirundi uvuga iki giti paranagitinya ntakizi ubu bariko baramaza ngo urashaka kubakana noyo ari ruhande yawe uvuga musa umva none ngire data yari inkwano za ndirimbo z'ikirundi ndabishaka kenshi bakunda kuvuga ngo vuga cyane ubu naho aba ba sister bacu urumva hafi gatoya agira mariage agira je muri menopause arondera umupeti ironkeye inote aronsa ka job acaronka igipeti kijeba cya gipeti kenshi ubu ni byarahindukiye cya gipeti ntikiba gishaka kurongora ariko kubera iyo note yaguriye porte yavaguza uyu niba abagabo ne bavuga buke abagore ne bavuga hejuru umugore arahuma mwisenge ngo fadi ndabishaka ukabona urubire rwarongoye fadi neno gira nuko nyine oya vuga cyane urashaka kubakana nuyo akaramatare nuko nyine ndabishaka byarahindukiye kubera ikira krizi toro rupeti muati uraharira ntuhari urantwara ndakorganize ayo wagize fo umuvire akaca yemerana muri cathedrale ababire bavuga ukibuka padiri agasarati wa mugabo we vuga cyane kera babwira abadamu tubandanye naje mu misari ngari byarabaye madamu ariko we yavuze cyane ariko waca avuga ijambo ritari muri bijya ndakwemere ko nzokubera ibiki mu mahigo no marusha shongera akajambo zarumva musenyeri fikiri mukuru ngaha ndamushimire cyane Anatole Rugerinyange senyeri ngarakoze cyane kuduhezagirira imisi ewan nzabona mubwira ati subiramo vyose subiramo kijya kintu rero kurarahira nakajambo kamwe gusa wiyenze ugashiramo kiwawe musubiramo haze ariko hari n'abapadiri bavuga bati umviriza ibiye mwahejeje kubivuga ubu rero nimikoresha amajambo yanyu yego meka mema akaba yibahirije ibintu bya ecclesia mawe twese hanyuma apart mwese mukaca muvuga ibivuye ku mutima aya nibivuye ku mutima birakomeye my friend bya honey je ndakwemereye ko nzogukunda toute ma vie sweet heart urabona mahihahuha gusa hakaba ariho yasomye bya bindi bya pembeni acagira abakera bagiye kudama hatu muri King's Conference ego haba kigingi yari MC ni nawe ari brand ambassador KCB turamushimire cyane nizere ko abandi mabanki ariko aravyiyumvira kugira ngo bigene neza iyo mugirigira accident nishobora gusohoka batayibishije naho yogira manevre gute nakurahiye bayita ve 8 ariko mayina ngo bimenya bayito Ntwenza Nanje yego we wa munwenza na samedi warantwengeje iyo umuntu avuze Ntwenza Nanje atahurika kigingi wena Ntwenza Nanje yego Ntwenza Nanje ni deka kwisangiza ingabirano wow Ntwenza Nanje umuntu wese aje muri rya show avuga ati Ntwenza Nanje wewe ntazi wewe utwenza abo muhira wewe utwenza papa mama bizwi abaonkre bawe barazi kutwenza yego wewe utwenza ku ishuri gusa wewe utwenza ku kazi ariko bitagutunze cyangwa bitaku iyo mpano udashaka kwishira hagaragara tutwenze natwe hanyuma Ntwenza Nanje ikandi kavaye ukungene misi yose iyo tuba tubikora tubikunda umuntu wese muhura muri virago birango Ntwenza Nanje voilà
ntwenza nanje nakajambo keza ariko ndakubwira yuko hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo wewe na jewe umbwira ati ntwenza nanje nanje ndakubwira ati ntwenza nanje bizoba bimeze guteka kigingi bizoba ari ibintu vyiza cane dusaba artiste indwi harimo n'umwe ari ryambere azobagiye sur scène yego Imana imufashe kandi natwe dufashe nibaza ko azobishobora dufise abandi ba artiste bamwe murabazi Jesus Audrey Kuba dufise ariko twatumiye n'ibicocoro yego nibaza ko mu kanya baza kubibona Ismael Gasore hamwe na Raoul bashobore iyo scene kuyikomeza hanyuma turafise umuririmbyi Fernando indirimbo ivumye cyane turafise umu DJ avuye Ottawa yitwa DJ Sam turafise DJ Zenobino bazokorana turafise impumyi zitwa Horana Band Imana bambabarire kandi cyane ndasabye imbabazi kuko iryo jambo ryaravuyeho kandi Imana imbabarire nubwo urabona ko iryo tumenyereye ariko si byiza babita les malvoyants abagendana ubumuga bwo kutabona neza yego kuko ubuze impumyi bavuga yuko ngo hari impumyi zisumba ziya z'amaso impumyi zo ku mutima rero nabagenda amatukiri ngako aba peti bajya peti yarabonye paeje mu bintu yorganije na peti bazi umuziki cyane barazi umuziki cyane baraje kunshimira baririmba b'improvisa aho nyene indirimbo baririmba izina ryanje n'ibintu bikomeye cyane n'amajwi meza rero nabandi bose bagira umutima wo kubafasha ntaco si babandi bavuga ngo dufashe no twebwe dushire mu bintu muri ko murategura natwe turonke ko bidutunge bakaba basanzwe babahaje nyene kuri miki Imana ibahezagire n'ubafasha nibo rero bazotangura igiteramo 18h gushika 19h tuvuge kuri scène mu artiste wa mbere wa kabiri wa gatatu azarajamo entracte zitandukanye igiteramo rero nuko giteguwe tukiri ngaho nyene kigingi ntaraguciramo kigingi sama comedy uno mwaka warabigize barakubona bikwiriye mbega uno mwaka iyi ntwenza nanje nivyo urahaye opportunity abandi ba petit ni n'igiteramo utanguye uno mwaka nyene nkene kumenya kigingi tuzomubona icuro zingana gute mbega ku bantu bama bifuza nyene kuba kuronka umwanya ukwiye bazokuro abantu bifuza ko bandonka umwanya ukwiye barambonye muri kigingi sama barambonye muri Belvedere uherutse VIP muri Decembre n'ubu bazombona ariko nkuko nabivuze twebwe tugwanaswe umuntu yarisha amafaranga agenda aryohewe imba wa petit bazokora ntibishimishe ngomba gukora kugira umuntu yarisha aryohewe ariko nimba wa petit kuko intego ya mbere objectif ya mbere nuko iyo scene twama tubona babandi nyene ihinduka sivyo rero nta kuntu jewe nozanje gukina kandi yego nzokina barundi rana biragoye naho bimusigurira mais ifo yuko batahura yuko tugomba guha chance abandi nibo rero projecteur izobiriko cyane je nzobandi mu MC ndiko nda hosting sivyo amagarira bariya we naho tugire twakira uyu tumushigikire jene basiko bizogenda neza bazombona bikenewe bidakenewe naho tumenyere kwakira izindi mpano kuko hari ikintu natangaye nabonye byari ibintu bimaze kunshikira umunsi wa mbere nja kuri scene abantu bataramenya nakinye spectacle nakinye sketch nziza cyane yari sketch urayizi hari kuri Liquid ndayikinira abantu byari rya mbere bambonye yiwe urabyumva nubwo bagize waruzi ko iyo verbe iba ego c'est une expression nyane baravuga ati hari nibango jutu nibaza ko yamari on la ego sasa baram ariko ibintu nariko ndakina iyo black pour te montrer que des fois hari gihe abantu badatwenzwa canke badashaka kumviriza umuntu kandi yarafise impano ahubwo bagapfa gutwenga kubera izina kigingi sivyo yegi ico gihe natangura gukina nakinye joke ivuga imvugo ni ibintu nimvuye ndi mu misa je ndaja mu misa mvuga kumwe ne padiri ariko aravuga nimvuga ne padiri nuko avuga mu zigwa misi yose pasteur ni kujya avuga mu zigwa wapi ko je turamaze guhura turafisa pasteur mu muziranye mu bana rero ico genda ikina Liquid turi kumwe na ba Freddy mu bintu bya MDR ico gitwa MDR ngo batangiye gutegura ivyo biteramo nta muntu umwe yanyumvirije bose ari quitte les lieux parle en français on n'entend rien urabona bantasa
la même blague cyangwa le même joke cyanda ikora video niko mpamagarira abantu kuza muri Kigingi Sama yagize des millions et des millions abantu barayikunze la même blague no kuvuga iki kuvuga yuko abantu des fois hari gihe batwenga izina bagatwenga icyo umuntu avuze naje hari gihe mura nk'ini bintu bitaba bitwengeje ariko abona abantu baratwenze kubera iki izina gusa Kigingi so tuje turaha chance abo petit bandi apana kwa muvuga ngo wapinga ibintu byose ni Kigingi ngo bambe ngo Kigingi ni babizi no Kigingi nawe mumenye ko yigeze ahantu arakina baravuma sivyo abo petit reka tumumvirize sivyo reka tumumvire ko vuga ngo abantu ngo ntatara bafise wowe uvuga ntatara bafise tarabumviritse aba ba Ismail bavuye Raoul yavuye bande bose urumva nabantu nga mu Burundi rose problème umuntu nakumviriza basi yestime icu ashaka umengo bashaka uze usanzwe wamenyekanye no kumenyekana ni bukebuke rero nawo petit bako baritegura bafise ingabirano ma repetition biba byoroshe kuko umuntu umwe ikikurimwo gusa abafise izo ngabirano bagerageza kudressa kuzoriente ariko je ndazi neza yuko kubwo ari episode ya kabiri hazuza episode 3 no musabindwe bashaka gukina tugakuramo batatu bazoza muri episode 3 nongeramo abandi bashasha ari bariko barantelefona ari bari mu Kayanza bari bubanza abo bose mu kugurura rero impano mu gihugu cyose uburyo budukundiye pourquoi pas kuzojagira ntwenza nanje za ruguru yego niyo objectif nuko watanguye kubikora muri Kigingi Sama Comedy urazana amatala atandukanye twarabonye aba Baraure Ismail Gasore Fabrice Mahoro ndabura muzi yamure kuva gihaje yaciyaje ari mu bindi byiwe by'ubuzima turabona aba comedian batandukanye ba Defense bose twatanguye kubabonera iwawe turabona na Mutima mu nyuma yaraje nabantu bakoze ibintu yego nkaja kubarondera kubera numva bariko barana Mutima twese twamenya avuga allo murondera turakorana ariko suvuga yuko ari jewe namuzamuye yazamuwe n'ingabirano yiwe kuko yaravuze allo abantu baramumenya ariko je ndamuhasene kugira abantu bamubone sivyo Kigingi Sama ariko yari yamaze kuboneka Gasore aza kuri film Gasore gucyo nyene il Defense yari yamaze gukora tu video BBC gahuza urumva ni ariko na ifo yuko rero nabandi bamenyekana ifo yuko nabandi no kuvuga ifo yuko ijya ni generation imwe sivyo hari yindi generation igomba kuba kutwe kute irahari rero bitwa bakuba bariko baza nabi cyane kuba kandi rero ico kintu kituma natwe dukora my friend ariyo bitwa bakuba yajya Jesus Audrey afisingabirana idasanzwe hariho abandi bitwa baroshe mwara Kaderike sindagaherutse nako nyene Derise ni basoza muri 3e edition hariho ni benshi bitwa ba Marcel urabazi iyi episode ntibarimo ariko barimo hari abariko bakorera muri jeudi kikogwa ciza cyane bakina mu rurimi rw'igifaransa ni vyiza kugira turonke n'abagenda hanze hariho ni benshi urumva iyo generation rero niyo turiko rero niyo turiko kabisa kuko yindi urumva turayimaze nk'imyaka 5 jengi rero nkifuza yuko ntwenza nanje tuzokora episode kuburyo umuntu aza muri Kigingi Sama n'umuntu azoba yabishoboye muri ntwenza nanje ijya izoba la cour des grands kuko nzoca ndayitumiramo n'abavuye hanze ijya ayigomba kuzamo abantu bafatishije kabisa babantu Bujumbura ibisanzwe izwi yamenye dufate Bujumbura avuze kuba bavuga ati n'umusaza arangije yampete mushasha rebo za muri Kigingi Sama hari yasano ho kwitestera imana imbabare naho bazorihisha ni hari ya muri ntwenza ariko naho nyene tukagira repetition kugira umuntu aba yarisha aronke bivyiza voilà nuko kuri bitubwira azoba ari hehe ku munsi wejo wa gatanu abantu bategekanye na cece ko ari umunsi wa mbere dutanguye weekend bitegekanye yuko tuhereza akazi tuja hehe ni ku munsi wa gatanu ejo rega ntuyitekera ejo haheze hari Saint Valentin ni kuvuga abantu babihinumbera itandukanye hari abantu batatembereje abakunzi kubera bwacara akazi devoir z'abana nibiki ariko vendredi basanzwe basohoka karibu cyane ni cadre nziza abo bapeti bazodutwenza kubijanye n'inkundo kubijanye n'ubuzima busanzwe azoba ari kuri Miki a partir de 18h gushika ni kare kubera etiquette zodandariza hajya nyene à l'entrée urubanza rero bikazotangura aho bizohererana imana hazi ariko tuzogera presentation y'abartiste indwi dushiremo abatumire bacu nabumvise turafise Fernando hariho blague yanyishe umutipe yankuyeho sana urana ibi bintu usanga abana basigaye bakundisha indirimbo abavyeyi yego bakundisha indirimbo abavyeyi
ariko ni blague narinzi ko nzokina ariko ntaco reka ndabaye avangu sasa cyabindi usanga mugize akakroshaje wewe biracaryoshe mwe n'umugore akakroshaje biracari bishasha twe mugaharira n'umugore mugashwana n'ibintu bishika ntimuhuze gushwana c'est trop dit hari ibintu mudahuriza hanyuma rero umugabo hamwe musohoka mugatora abana mukagenda mu muduga ariko harakantu mwaraye naho muganira bien sûr imbere y'abana mukabihisha ariko harakantu accrochage gato hanyuma rero mama kubera force yo kumviriza indirimbo abana bamumvisha araduka mu muduga bariko baragenda ngo nibisanzwe aho bigeze je numva ngomba umutama nawe iyo ndirimbo nta namwe ayizi wewe wavuga ati karabaye ngo hagarika imodoka madame nawe kuri volo ngo hagarika imodoka abana bari inyuma barakuze adolescente ngo bigeze he ati umviriza ni indirimbo ihara atande umviriza nimba ushobora tu peux oser devant les enfants baza abavyeyi bibaza yuko hari gihe bibagira ko twakuze n'igifaransa twakimenye kera muri abana bavuga mu gifaransa kugira ntiyuwe no nimba ugomba gusarasara ariko ntugasare devant les enfants quand même ngo bigeze abana ngo papa ni indirimbo ihara nimumvuge nyoko no atande aho bigeze ugomba gusa irabe intambara yataronje yacu kurikira itatebe no iyo ndirimbo yahe okay iyo ndirimbo iciza so matin kubera twaraye tu avec les accrochages de la soirée urabona yama mana yanje aho madame ari kuri volo basi tuyironde yivuze ayumve bavuga sibis bavuga ntibisanzwe ngo no répète ntibisanzwe aho bigeze ugomba gusa uravyumva umwana inyuma ya mbati papa ata yarangije yewe bana yanje bavuye kuri kirani ibintu abana banyu bakunda umuvyeyi mba mukabari mama arafise umwanya wo kuraba ukuntu umwana atamba kugira amapiano yiharawe baramwereka mama challenge mama araba update gusumba vyari mwibana yego hamere mu gatondo ntibisaje gwe defareza ariko wowe si bavandire kuri miki urondera iki bantu b'Imana programme ni ganyene kwinjira n'amafaranga ga kigingi kwinjira n'amafaranga 220 abantu bose bazobicaye neza ku macheze zuba dufise service twakira ya miki bikaba ari Ntwenza Nanje na Amstel ikinyobwa ciza giye gufata mu mugongo ino platform yacu canke no biza gute Ntwenza Nanje 20,000 hanyuma rero mushobora kuza mukicara karibu gose nta ma VIP abantu bangoza VIP tuheruka kuyikora muri December ariko tuzoba dufise kungene twabiteguye abantu bose bakicara ukunyene jena Gael twicaye niko abantu bose bazicara ariko bagukiwe hari amale nibimeze neza sokorera hajya ku batinya imvura tuzoba turi mu ihema rinini cyane Shimira Alberic tuzoba dufise podium nziza sono nziza dufise karaoke dufise aba DJ hanyuma iyo radio la bonne musique Shimire rero bamfashe mu mugongo Shimire cyane God Award izozana yazanye ambulance kugira abantu hagize ugira malaise niki yego ndabashimire cyane God Award Shimire bridge akaba ari shiramwe yazanye ama ecran bibanza bitandukanye byo yego twarakoranye bariko baramfasha ma alimentation dikira Chaco Bridge kabisanzwe ikorera no mu masoko atandukanye mu kumenyekanisha ibintu by'abantu ndashimira Supreme shiramwe ryo kubaka rikomeye cyane ndabashimire Kinju ndamushimire cyane amazi ya mbere Kinuke murabizi shimire Planet Media nayo ni imprimerie iri muri imprimerie nkeyi zikwije ama condition ko twabivuze hajya se imprimerie zose hajya ngo hari imprimerie zija kwa imprima ku zindi Planet Media rero hariya muri quartier ni 10 ni biya nyuma udenganye 9 voilà uranyi gusamutsa ni hajya Buja FM Iteka FM dushimire ama BTV mengirimo oya BTV nirimo ahubwo dushimira hariho society imwe ntako ndabona yitwa Duma tukaba tugiye gukorana panda ikiringo kitari gito Dumu ni nka brand ambassador cyangwa partenaire
Duma akaba ari taxi na taxi mashasha ushobora gukoresha application yawe ni application niko bayita musanze ego abantu rero bakagenda ufise imodoka yawe ukayandikishamwo ukagiye kuza neza kuko ifise ama avantage menshi amahera urayashira muri application yawe muzogenda mubimenya nibindi ndabashimire Duma ego Duma taxi ego bridge na ivuze God World Supreme voilà na Kinju nizo ikibazo gisa ni cyanyuma iyi evenement waratubwiye kizohabura iba ku kwezi ku kwezi mbega inyuma ya miki abarundi tuzobibabwira mu nyuma canke naho hazokigiye bon urumva kubera hajya abarundi kijya n'icifuzo wanashaka je naho nogira rimwe kundwa ariko nasanze ni kugenda gahoro na rythme umurundi si umuntu ukura yari kuri niveau 2 ukacumusha kuri niveau 10 tout d'un coup ushobora guca binahomba rero ubuwe tuzokora igino giteramo hanyuma ico muri mars tuba twivuriye gukora muri mars ariko dusanga haregeranye cyane tuzoca turaba nimba ari muri avril canke mai dukore ego hanyuma dusurabe dusubire juin hanyuma dukwire kigingi sama après kigingi sama tugera octobre tuzoba dugize août ama octobre décembre tuzoba duhejeje no kuvuga autour y'ibiteramo harimo na kigingi comedy sama autour y'ibiteramo 5 u 6 ariko urumva sino bagarantisa cyane kuko dukoze igiteramo itariki 16 ejo yuko mukundi kwezi ari automatique tubanza kuraba umurindi w'abantu eske nituko turabuskura eske ntibibaye byinshi urabiza abarundi kungene bafunctiona bibaye byinshi bibiha bikagenda kuri rythme kuko urumva bari bamenyereye igiteramo kimwe cyo muri muci rero ubu tuko turabahibi kirazira kuba buskura tout d'un coup ni buke turashaka kugira rimwe mezi abiri mu nyuma tubonye bikunze ukaba rero tuzogira rimwe mu kwezi mu nyuma bikunze gose rimwe kabiri mu kwezi mu nyuma gatatu turabibona twarakubonye ugiye igiheta guhamba Adrienne ego cyari bivuze iki Adrienne jewe sinovuga sinzi ko vuga ngo yaranyespiye no nta muntu matenspira Adrienne n'umuntu yadukundishije ninde fatukira abana batoyi Adrienne jewe rero numva umengo avec umwuga nkora numva umengo nufati ya mbere nanje kuja gushigikira umuryango wabuze kuko ibintu nabantu badutanguriye nabantu bafise ingabirano ziteye ubwoba nabantu bakora ibintu batarinze kuvyandika nabantu sinzi ko ibintu bivuga sino bihe impano zigendera ni turataye ni encyclopédie tubuze ni bibliothèque sinzi novuga niki numva ni legende agiye n'umuntu twabonye ama generation menshi tukurikira ninde tukabonamo umuco mwiza w'ikirundi tukabonamo n'ibintu biryoshe inyigisho rero nk'umuntu nka Adrienne nkuko abandi nyine nabo babivuze ati yego Imana iratanga ingabirano ariko kubona iyi ingabirano imeze nka Adrienne bizodufata igihe numva umengo birankoze ko cyane mvugana nabo dukorana umwuga umwe tugende gushigikira ni domaine zibiri ariko zisa byese duhurira mu kintu kimwe ni kuryohera abantu tubigisha turaduga rero nuko nibaza ko ubwira abumva ntatera ibinomo Kigi ndagushimire sana hama nizere ko ku munsi w'ejo cyenzuzana na madame vraiment karibu cyane karibu ndabaha ikaze vraiment zo bari ibintu byiza dufise ibintu byinshi sino bivuga ngo ndabiheza ariko nandi ma surprise arahari zo bari ibintu byiza karibu yohegwe urusha rurahari abantu igipolisi tuzoba dufise igipolisi gicungera kidufasha turafusha kwa meri ibintu byose bimeze neza tufise garde wode kuramo bakunda kwita gutwara tudaje hazo bari umuntu ku muryango ugira akwibutsa ati akadaje gasigaha bamwe batereka gashakoshi ngango baragatwaye haraba bijejwe urumva ibyo byose rero nuko karibu nuko rero gahunda niyo nyene hama ndamushimire sana KIGINGI asante sana hama na bonne chance kuri ejo hama bisigaye kuri micro juste gale kedro from Marseille ke Black Machine Black behind the camera yari musaza bagira ati bye bye hustle bye bye ciao la vista ula ushiro mushiro hushira none